Iri ni kete ry'agahinda umukobwa yubatse urugo vuba yandikiye nyina wiwe. Yaragize ati: kuri mama wanje nkunda, nk'abandi bakobwa bose bazima, kuva mu buto bwanje nahoranye igishika n'umunezero, numva niteguye kandi nezererewe kuzibona nanje nashinze urugo, nanje ndi iwanje. Numva ko ngiye mu munezero gusa, ngiye kwibanira n'uwo nakunze mu ijuru rito ahataba ibibazo. Ariko ubu kuva aho nabereye umugore nanje nkagira umuryango, nasanze urugo atari umunyenga nk'uko navyibaza. Nasanze atari guhorana n'uwo wakunze mukihorera mu miyayato n'indi mikino yose kwinezereza. Nasanze hari ibindi vyinshi bitari ivyo. Nasanze mutegezwa kugabura akazi n'uwo mubakanye, gusangira ibibazo ivyiwe n'ivyawe, ukwitanga kwa buri munsi, inama no kuganira vya buri munsi n'ibindi n'ibindi. Ubu sinshobora kuvyukira igihe nshakiye, ahubwo nsabwa kuvyuka imbere y'abandi bose. Sinshobora kwinebwesha kwa kundi nivyukisha nkaguma mu mpuzu nararanye umunsi wose ugahera nibereye muri televiziyo nirabira amaseri. Ubu sinkisohoka ngo nje mu birori uko nshaka. Ubu binsaba guhora mpanganye n'ivyifuzo vyose vy'urugo rwanje, ngo bose bumve bameze neza, bumve batekanye atakibazo. Mama, nukuri sinkiryamira. Vya bindi nari narigize nkaryamira uko nishakiye. Narinzi ngo nzofatwa nk'umwamikazi, ahubwo nasanze ari jewe nsabwa gufata basigaye ngo urugo rube mu munezero. Ubu ndafata akanya nkiyumvira ku buzima bwanje, nkibaza impamvu naje muri ibi bintu nanje bikansiga. Nkiri kumwe nawe mama, nari ndyohewe, nuzuye umunezero. Rimwe na rimwe nama niyumvira, nkibaza nemba no kwigarukira kuri wewe, nsubire kwiberaho nk'icana c'inyoni nk'uko vyahoze kera. Numva shaka kwigarukira muhira, nsubire kwirira vya vyo kurya biryoshe bimwe wahora udutegurira buri joro. Numva nkumbuye kwa kundi nakuryamako, nkumva ata kibazo na kimwe nifitiye. Ariko ntaco, ibi vyaranyigishije. Ubu natahuye ko nawe wabaye muri ubu buzima, ugira ukwitanga gukomeye cyane mu buzima bwawe, kugira ngo nanje nshobore kuba muri ubwo buzima bw'umunezero navuze hejuru. Nanje ngira ibintu vyiza nibuka mu buzima bwanje bivuye ku kwitanga kwawe. Ubu intumbero y'ibi vyose narisobanukiwe. Nabonye ko nkwiye gutanga ku muryango wanje mushasha uyo mutekano, ayo mahoro n'uyo munezero navomye kuri wewe. Kandi ndizera ko uko igihe kizogenda kiregera imbere, nzogenda nkunda gahoro gahoro ubu buzima nk'uko nawe wabikoze. Warakoze muvyeyi kukwitanga kwose, ku masezerano yose wiyemeje ku bwacu twese. Byarankomeje, bimpa inkomezi zo kukwigana. Warakoze muvyeyi, kandi ndagukunda cane. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Turagushimira wewe wafyonze subscribe cyangwa sabone kugira ngo tuzobane n'ubutaha. Nawe utarabikora ntugende utabikoze. Jewe nitwa Gusenga Derike. Naho ubutaha.